Uko itariki 21 z'ukwezi kw'icumi zishitse, Uburundi n'abarundi twama twibwa incungu ya demokrasi uwahora ari umukuru w'igihugu cacu Melchior Ndadaye. Umuhari w'abakenyezi n'abigeme baharanira amahoro n'umutekano mu Burundi urifatanije n'abandi barundi bose mu kwibuka iyo ncungu ya demokrasi. Barundi barundikazi, haraheze imyaka 26 twibuka iyo ncungu, ariko tuvyihweje neza dusa n'abiyobagiza ico yapfiriye. Igihugu cacu carataye imico nka yose ya demokrasi, abarundi bose bari bizeye ko yobashoboje kubana mu mahoro no gusangira iterambere. Demokrasi yaharanira yari intwaro yubahiriza ubutungane n'ubwigenge bw'abavukagihugu bose, yo kubanganisha imbere y'amategeko no guhabwa amabanga hisunzwe ubushobozi. Mu vyifuzo vyiwe harimwo kudaturubika abantu, kutabasinzikariza ubuzima canke kubuzimanganya, hamwe no kudafungira abantu busa canke kubafunga hatisunzwe amategeko. None uyu munsi niko bimeze? Ihibambewe, uyu munsi amategeko arakora kuri bamwe ntakore ku bandi, ubutungane bwuzuriza bamwe bamwe, akazi canke amabanga umurundi arabironka canke akavyakwa hisunzwe ubwoko, imigambwe n'ibindi. Abarundi ntibari bwigere babura ubwigenge nk'uko biri uyu munsi. Abarundi benshi barafungwa, barahohoterwa, baraborezwa igufa, bagafatwa ku nguvu bazira ivyiyumviro vyabo, bazira imigambwe barimo. Eka n'abadahuye n'ayo makuba tudondaguye basa n'abafunzwe icamaso. Barundi barundikazi, aho bukera abarundi barasubira mu matora kw'izina rya ya demokrasi isa n'iriko iraduca mu myanya y'intoke. Aho murahitondera. Mu gihe abari ku butegetsi muri kino gihe batere ku bitajanye n'ivyo bifuza, ejo mushobora gutora ariko mugatwagwa n'abo mutatoye. Murahagabira rero. Ngo ubuza gusha buratagata. Ubwicanyi n'agatotezo tumaze iminsi twumva ku batavuga rumwe na leta, ejo bushobora kwiyongera canke bukarenga inkombe mu gihe c'amatora nyezina. Ayo matora naba akaryo ko guserura ikiri ku mutima, mureke guhora ico mwabonye canke mwumvise cogira ingaruka mbi ku Burundi n'abarundi, haba imbere y'ayo matora canke yaheze. Igihe niki rero co gusemerera, kuko ejo amazi arashobora kurenga inkombe. Aka ni akamo k'umuhari w'abakenyezi n'abigeme baharanira amahoro n'umutekano mu Burundi.